Bakunzi b'urubuga rwa Bwayesu TV, ndabaramukije amahoro y'Imana, abari kure n'abari hafi, mwakire indamukanyo yanje. Imbere ya byose nagomba manze ndabashikirize ibishasha byo ku rubuga rwacu rwa Bwayesu TV. Nagomba manze ndabashimire ukuntu mukomeza kunshigikira kuri uru rubuga, kandi Imana ibahezagire ikomeze kubongerereza umugisha. Tumaze igihe turiko turabashikiriza ijambo ry'Imana, tubashikiriza inyigisho, tubashikiriza n'indirimbo. Ubu rero nagomba kubamenyesha ko hari ni programme nshasha yongewemwo. Uko tuzogenda twongeramwo programme, tuzogenda tubibamenyesha. Programme nshasha yongewemwo niyi. Nagomba ndabamenyeshe ko tugiye kwigisha ururimi rw'igiswahili mu buryo bworoheje, ku buryo umuntu azogira umwete wo kwiga. Mu mezi abiri azoba ashobora kuvuga igiswahili neza. Umva muzobona ko mwungutse muri mwebwe. Ndabahaye ikaze rero. Ndabahaye ikaze kugira ngo mumu wese yiteho kwiga igiswahili. Wari wese ashaka kwiga igiswahili aze yibuke kugira commentaire kugira tubone abakeneye kwiga uko bangana. Kandi ikindi naco muze muribuka gushirako sabone, ivyo bizodufasha. Imana ibahezagire. Ni iki kiganiro gitoya nari ngombye kubashikiriza kugira ngo mumenye programme tugiye gutangura uko imeze. Mukomeze kugira umugisha mu banyu no mu vyanyu, mu bikorwa vyanyu. Imana ibahezagire.